Aho ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uteze amatwi iki kigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe nakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twabonye ingene Yesu yarungitse intumwa ziwe 12 gusigura ubwami bwo mwijuru mu gihugu c'Abisirayeli. Uwo munsi tubandanya kurabira hamwe igikorwa c'izo ntumwa mu gihugu c'Abisirayeli. Dufatiye ku vyanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba c'10 duhereye ku murongo w'9 tugeze ku wa 42. Ku murongo w'9 Yesu abwira izo ntumwa ngo ntimutekere inzahabu, ifeza canke amahera mu mifuko yanyu. Yesu yari afise ubwoba ko bohava bakoresha ubwo bubasha mu kurondera inyungu zabo. Hariho benshi uwo munsi bagenda bavuga ngo barakiza indwara mu izina rya Yesu. Iyo bahejeje kugusengera baca bazana inkoko yo gutereramwo amahera, gutangisha amafaranga twokwita nk'ingemu. Abandi nabo bakavuga ngo nayamutumishi, umukozi w'Imana. Ububasha bw'Imana ntibukoreshwa muri ubwo buryo. Nico gituma Yesu yahanuye izo ntumwa ngo ntimuhirahire ngo musaba amafaranga y'uwo musengeye agakira. Ati mubihere ubusa, mubitangira ubusa. Dukwiye gutahura neza uwo murongo. Mu mashengero iwacu turatumira abapasitori canke abandi bavuga butumwa bavuye mu yandi mashengero bakaza gusigura ijambo ry'Imana. Rero igihe bahejeje gusigura, umukozi w'Imana ntakwiye kugenda imvumure. Agasangwa harakabahasha mwateguye ni mukamuhe, kandi siwe akabasaba. Ni mwebwe mwiyumvira gutera ingoga igikorwa c'Imana canke mukamurihira urugendo. Ibi rero bitandukanye no gukoresha ububasha bw'Imana mu kwironderera inyungu zawe nshuti mugenzi. Na Yesu nyene igihe yari kararangiza igikorwa ciwe ngaha mw'isi yabwiye abigishwa biwe ati hamwe nabatuma mudafise umufuko w'amahera canke isaho canke inkweto hari ico mwabuze? Baramwishura bati ntacyo twabuze. Arababwira ati noneho ubuho ubufise umupfuko w'amahera awujane, n'ufise isaho ayijane, kandi udafise inkota ashora impuzu yiwe ayigure. Paulo nawe yandika ko umuvugabutumwa atungwa n'ubutumwa, mbere umuntu wese atungwa n'ico akora, nk'uko avyandikira ishengero ry'i Korinto mu ikete ryiwe rya mbere mu gihimba c'9. Muri ino misi Imana irashima ko dufashe igikorwa cayo. Rero usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba c'10 umurongo w'8, ukwiye kandi kuraba umurongo ukurikira kugira ngo guhe insobanuro ikwiye, ntuhave ujana nyabahururu. Ku murongo wa 11 Yesu yababwiye ati igisagara cose canke imihana muzokwinjiramwo muhabaze ubereye, muharare gushitsa aho muzovirayo. Nibaza ko aya majambo hataragira ko ashigwa mu ngiro. Mbega umuvugabutumwa w'uno munsi ubona yogenda arabaza ati ninde muntu abereye ameze neza ngo ngende kurariwe? Izi mpanuro yari yazitanze kumara ya myaka 3 n'igice yamaze yigisha abantu. Umukozi w'Imana akwiye kuba ubufise harara n'ivyarya igihe agiye kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ntiyoza arararaguza ngo azarabazagiza abantu ahakwiye kurara ati mbega uwo munsi ndara hehe. Ku murongo wa 12 n'uwa 13 havuga ngo mucinjira mu nzu muyiramutse
nyanzu niyabibereye amahoro yanyu azoyizako, niyabitabereye amahoro yanyu azobagarukako. Ijambo inzu ntirisobanura ibihome abantu babamwo, ahubwo n'abantu baba muri iyo nzu. Kandi umuntu natabakira canke ngo yumva amajambo yanyu mukiva muri ino nzu canke muri nyagisagara, muzokunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu. Niko tubisoma ku murongo wa 14. Ku murongo wa 15 muri iki gihimba c'icumi c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Yesu avuga ati, ndababwira ukuri, ku munsi w'imanza igihugu c'i Sodomu n'i Gomora kizogira agahengekezo kurusha nyagisagara. Mu gihimba gikurikira Matayo atubwira ibyo bisagara byaciriwe kw'amateka. Yesu yahaye abigishwa biwe ububasha ku mpwemu zihumanye. Itegeko bahawe ntiryagira akanenge kandi ryarumvikana cyane. Kwari ukugenda bakigisha yuko ubwami bw'Imana buri hafi, bagakiza abagwaye, bakazura abapfuye, bagakiza abanyamibembe, bagasenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Izo ngorane zose muri ico gihe ntizari zifise inyishu, wari umutwaro uremereye abantu, kandi bari bakeneye uwo kubaruhura. Yesu nawe yari yazanywe mu isi no kuruhura barushe. Ugukira kwabo rero cari ikimenyetso c'ubwami bwo mw'ijuru. Mbega ntitwokwibaza impamvu Yesu yababujije kugira ikintu na kimwe batwara? Yabanje kubabwira ati, mubihere ubusa namwe mubitangira ubundi. Ubwo aya majambo nta kintu na kimwe ariko arakubwira mugenzi. Aduhishurira yuko abakozi b'Imana bategerezwa kuraba ku Mana cyane cyane kuruta kuraba ku bantu. Abantu kenshi baraduhemukira, ariko Imana yo ntiyigera ihemuka, iratwitwararitse. Iyo bahaguruka bafise umwitwarariko w'inzahabu canke ifeza canke amafaranga, impamba n'ibindi, abo bigishwa ba Yesu Kristo ntibari kwibuka yuko bafise uwo bakorera. Uwo bakorera abafitiye impembo, mbere azohora baha ku munsi ibyo bakeneye mu gikorwa ciwe. Ibihe birahinduka turabizi, urunganwe rugasubirira urundi, ariko ibibazo by'abantu n'inyota yabo imbere y'Imana biguma ari bimwe. Abantu barakeneye ubutumwa bwiza bw'amahoro. Mu gihe nk'iki tugezemwo ho birushirijeho gukenerwa, kuko abantu benshi nta mahoro bagira. Ariko hariho ubutumwa bw'amahoro Yesu yarungikanye abigishwa biwe, ari nabwo uri kurakurikirana nshuti mugenzi kuri uno mugoroba. Reka ubu naho turabe amarushwa azoba kuri izo ntumwa za Yesu uko ari 12. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba c'icumi ku murongo wa 16 baravuga ngo, raba ndabatumye muri nk'intama mu mabingira hagati, nuko mugira ubwenge nk'inzoka, mumere nk'inuma atagasembwa. Ubu rero Yesu abwira intumwa ibyo bakwiye kwitwararika n'ingorane bazohwana bariko baravuga ubutumwa bwiza. Yababwiye ko bakwiye kugira ubwenge nk'inzoka, kuko hari ingorane mubo bazobwira ubutumwa bwiza. Ku murongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo, mwirinde abantu, kuko bazobashengerana mu manza, babakubitire mu masinagogi yabo, bazobajana imbere y'abacamanza n'abami babampora. Muzoba ikimenyetso kibabera icabona hamwe n'abanyamahanga. Yesu ntiyabatumye igikorwa coroshe, ariko cari igikorwa kigoye. Muri ico gihe yabatuma hari uguhamwa gukomeye ku muntu wese avugira Imana. Kandi n'ubu hari aho mu mpande zitandukanye abantu bahamwa bahogwa kuvugira Yesu Kristo. Eka n'uyu munsi mu mashengero harimwo abantu bagihamwa kubera yuko arabavuga butumwa. Muri Matayo igihimba c'icumi umurongo wa 19 na 20 haravuga ngo, ariko babashengeranye ntimuzohagarikira imitima ico muzovuga n'ingene muzokivuga, kuko ivyo muzovuga muzobihabwa muri ako kanya nyene, kuko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari mpwemu wa So abavugiramwo. Imana ishimwe.
iyi ni Imana yitwaririka abantu bayo mu gihe bari mu madidane no mu ngorane. Muhemu w'Uhoraho akababuranira mbere akanabatsindanishiriza. Izi mpanuro Yesu yatanze zirahumuriza uwo wese ari mu gikorwa c'Imana ariko arayikorera. Izi ntumwa Yesu yarungitse mu mahanga yababwiye ko atari bo bazokwivugira, ko batazogira ingorane y'ivyo bishura igihe cose bazotwagwa mu manza n'imbere y'abacamanza n'abaganza. Hari rero abavugabutumwa baca bitwaza iyi mirongo ntibategure igihe bagomba gusigura ijambo ry'Imana ngo Muhemu arabaha ico bavuga. Ico sico Yesu yagombye kuvuga muri iri jambo ry'Imana na gatoya. Igihe cose mugenzi ugomba kuvuga ijambo ry'Imana utegerezwa gutegura, hanyuma Imana nayo igahezagira ivyo wateguye. Hari abapasitori bamwe igihe bazi ko aribo bavuga ijambo ry'Imana ku munsi w'Imana usanga basoma Bibiliya mu gitondo c'uwo munsi nyene. Mbega wumva uwo mupasitori canke uwo muvugabutumwa azogaburira iki ishengero? Ifungurwa ziryoshe mugenzi zirategurwa zikarondererwa ibikenewe, mbere niyo biri kure bikaronderwa. Ntihagire rero witwaza izo mpanuro Yesu yahaye intumwa ziwe hanyuma ngo areke gutegura ijambo ry'Imana akwiye kugaburira ishengero. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gihimba c'icumi umurongo wa 21 naho haravuga ngo umuntu azoshengera n'uwo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azomushengerana, n'abana bazogabagabira abavyeyi babicishe. Ukuza kwa Kristo mw'isi kwatumye haba ibice mu bantu. Mu muryango umwe igihe harimo umuntu yemera Kristo uwundi nawe ntamwemere, haca haba ibice muri uwo muryango. Pawulo yabivuze neza mu ikete yandikiye Abikorinto rya mbere igihimba ca mbere umurongo wa 18 ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubaho na rubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Ku murongo wa 22 Yesu abandanya kuvuga ati muzoba mwaswe na bose babahora izina ryanje, ariko wihangana agashita kw'iherezo ni wazokira. Uwo murongo uvuga igihe ca Yesu c'imyaka 3 n'igice yamaze atanguye igikorwa c'Imana. Azoshobora kuzigama intumwa ziwe kandi azoshobora kuzigama abantu biwe mu gihe c'amarushwa. Ibi rero tuzobiraba nitwashika mu gihimba ca 24 co muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ku murongo wa 23 naho Yesu abandanya abwira intumwa ati nibabahama mu gisagara kimwe muhungire mu kindi, kuko ndababwira ukuri yuko mutazohetura ibisagara vyose vya Isirayeli umwana w'umuntu ataraza. Muri uwo murongo rero Yesu abemeza ko batazoheza kugendera ibisagara vyose vya Isirayeli umwana w'umuntu ataraza. Mbega none uwo mwana w'umuntu yavuga yoba yarinde? Muri Isirayeli hari imice myinshi yerekeye uko bavuga Yesu uwo ari we. Yesu yabajije intumwa ziwe umunsi umwe ati mbega abantu bavuga ngo ndinde? Bamwishuye inyishu nyinshi kandi zitandukanye. Umwe wese yari afise inyishu yiwe. N'ubu munsi abantu ntibatahura neza co kimwe uwo Yesu Kristo uwo ari we. Reka turabe amajambo yabwiye intumwa yo kubaremesha. Inyuma y'iyi nkuru igoye Yesu yatanze impanuro zo kubaremesha, kandi nawewe nanje mugenzi izo mpanuro zodufasha kuko turi intumwa mu gishingo ca Yesu Kristo. Ku murongo wa 24 muri iki gihimba c'icumi co mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo haravuga ngo umwigishwa ntaruta umwigisha kandi n'umushumba ntaruta shebuja. Dukwiye kumenya ko duserukira Yesu Kristo mu byo dukora byose. Nshuti yanje, ni wakwiye kuba uwa mbere. Igihe tutamugize uwa mbere mu byo dukora tugira ingorane zidasanzwe, mbere ibyo turimwo bikononekara. Umurongo wa 25 nawo haravuga ngo ni Yesu abandanya kuvuga
ati umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigisha wiwe, n'umushumba nka shebuja. Nyene urugo ko bamwisebeye Zeburi, none abo mu rugo rwiwe ntibazorushiriza kubita batyo? Mukunzi wanje, ntusimbwe n'umutima ku vyo abantu bakuvugako. Asanga uri umwizigirwa ku Mana, rema, hanga amaso iyo Mana, ntuzomaramara. Erega abantu ntibigera bavuga ibintu vyiza kuri wewe, ariko asanga Yesu ubwiwe yarahanwe, n'abigishwa biwe nabo bashobora guhamwa nkawe, kandi mu buryo bukomeye. Umurongo wa 26 muri iki gihimba c'icumi c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Yesu abandanya kuvuga ati, nuko ntimuzobatinye, kuko atacatwikiriwe kitazotwikururwa, canke kinyegejwe kitazomenyekana. Nihagera ko Yesu aza guca amateka, azokwirura abizeye bose bahamwe bazira izina ryiwe, kandi azocira imanza abo bose bahamye abizera, baronke igihano gikwiranye n'ibikorwa bakoze, kiretse bihanye. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gihimba c'icumi umurongo wa 27 n'uwa 28, Yesu ashishikara kuvuga ati, ico ndababaririra mu muzimagiza, muze mukivugire mu muco, kandi ico mwongorewe mu gutwi, muze mukivugire ku mazu hejuru. Ntimuzotinya abica umubiri, badashobora kwica ubugingo, cane cane mutinye ushobora guhonereza ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Yesu yabahanuye gutinya Imana kurusha gutinya abantu. Umwe niwe yavuze ati, igihe utinya Imana, nta muntu n'umwe agutera ubwoba. Umurongo wa 29 wo muri iki gihimba c'icumi, Yesu abandanya avuga ati, mbega utunyoni tubiri ntitugugwa ikuta, ariko muri two nta na kamwe gakorokera hasi so atabizi. Yesu agakomeza kubwira intumwa ziwe ko Imana izobana nazo mu gikorwa bagiye kuyikorera. Yatanze akarorero k'utunyoni tubiri tugugwa ikuta, vyumvikana ko utwo tunyoni ataco tumaze. Mugabo Imana iratuzi kandi iratubungabunga. None iyo Mana ibungabunga utunyoni ataco tumaze, izobura kubungabunga twebwe abakozi bayo? Ariko nshuti yanje, reka turemesherezwe mu Mana, kuko iratubona nitwaba turiko turayikorera. Ku murongo wa 30 Yesu avuga ati, ariko n'umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharuwe. Nshuti yanje, Imana iradukunda kandi iratwitwararitse. Umwami Yesu aragukunda na wewe gusumba uko umuvyeyi wawe yakuvyaye agukunda. Mbega haraho mama wawe yoba arashobora guharura umushatsi wo ku mutwe wawe? Oya, ntibikunda naho yobigerageza. Ariko Imana irazi igitigiri c'uwo mushatsi wawe, kandi nta nakamwe muri uwo mushatsi gakorokera hasi Imana itabizi. Haleluya. Murongo wa 31 Yesu abandanya avuga ati, nuko ntimutinye, mwebwe muri utu tunyoni twishi. Mugenzi, asangwa Imana izi aho utunyoni turi, irazi naho nawe uri. Ntuzogenda aho Imana itamenya ko ariho uri. Imana rero yitwararika ingendo zawe zose. Nico gituma aho woja hose wibuke ko Imana ikubona, uheze wiyubare mu vyubamwo, kugira ngo ntuvuge ngo ndi kure y'Imana. Umurongo wa 32 n'uwa 33 Yesu yabandanije kuvuga ati, umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu, nanje nzomwaturira imbere ya Data wo mwijuru. Ariko umuntu wese azonyihakanira imbere y'abantu, nanje nzomwihakanira imbere ya Data wo mwijuru. Nitwemera ko Yesu Kristo ari umukiza wacu, nawe azodushingira intahe. Nitwamushingira intahe ko ari umukiza imbere y'amakungu, nawe azotwemera ko turabiwe. Ariko kandi nitwamwihakana, nawe azotwihakana. Nshuti yanje, birateye ubwoba kwihakanwa n'umukiza. Igihe tutamwubaha, igihe tutamwumvira, tuba turiko turamwihakana. Eka nuze tureke kumwihakana nshuti yanje,
kugira ngo nawe ntazatwihakane. Ubu naho reka turabe icyo yavuze kijyanye no kwikorera umusaraba nk'uko tubisoma ku murongo w'10 ku murongo wa 34 muri iki gihimba ca 10 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Haravuga ngo ntimwiyumvire ngo naje kuzana amahoro mu isi, sinaje kuzana amahoro atari inkota. Ico Yesu yashatse kuvuga muri uwo murongo nuko icaha kikiri muri iyi si umunyabyaha ntazogira amahoro na gatoya. Murongo wa 35 n'uwa 36 yaravuze ngo kuko naje guteranya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyinabukwe, kandi abansi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe. Pawulo niwe yavuze ati kuko ijambo ry'umusaraba kubaho nari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Hariho imiryango yaciwemwo imice kubw'ubutumwa bwiza. Abavukana baratandukana kubw'ijambo ry'umusaraba. Ubumwe bw'abakristo butuma haba imice mu bizera. Matayo ariko arandika mu gihimba ciwe ca 10 ku murongo wa 37 yanditse ibyo Yesu yavuze. Havuga ngo uwukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi uwukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye. Igihe utamaze gutanga ubugingo bwawe ngo Kristo abuganze, we yakubereye incungu, biragoye kuvuga ibijanye no kwitanga. Umukristo yitanze niwe ashobora gushitsa ibyo Yesu yavuze kuri uwo murongo. Hari abakristo bamwe bamwe bameze nka Simoni Petero yihakana Yesu kandi yari intumwa yiwe. None wega mugenzi, mu bugingo bwawe urumva waritanze gose? Umurongo wa 38 haravuga ngo kandi uwutikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Benshi muri twebwe ntitumukwiye kuko tutaritanga ngo tumwiyegurire. Ariko rero Imana ishimwe ntazoduta, Yesu Kristo ntazoduta, kuko avuga ku murongo wa 39 ngo uwurokora ubugingo bwiwe azobubura, n'uwuheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Birashoboka ko umuntu ashobora kwicwa kubera kwizera Kristo Yesu. Mu bihugu bimwe bimwe uwo munsi abakristo baricwa kubera izina rya Yesu Kristo. Uwo rero yicwa kubera Yesu Kristo azoronka ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Pawulo yavuze ati egome turinda mu mutima, kandi ico turushiriza gukunda ngiki nukugerera kure y'umubiri tukaba iwacu mu mwami wacu. Niko yandikiye abikorinto mu cete ryiwe rya 2 igihimba ca 5 umurongo w'8. Uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Gutumwa n'Imana rero ntibihagije. Yesu yaragabishije abigishwa biwe ngo bagire ubwenge buva ku Mana, nk'uko Yakobo yabivuze mu cete ryiwe yanditse mu gihimba ciwe ca 3 ku murongo wa 13. Avuga ngo dukwiye kuba umunyamahoro atagasembwa, bifatanije n'ubwenge, bikaba ibyo bikingira ubugingo bw'abakorera Imana. Amarushwa y'abizera ntiyabaye ikintu cyo kubasubiza inyuma canke kubahagarika imitima. Bwabaye uburyo Imana yakoresheje mu kwivugira mu bushobozi bwa mpwemu yera, mu gushingira intaha ivyizegwa, mbere no kwemera guhamwa ku bwa Yesu Kristo, mu kwerekana kwihangana mu bantu b'Imana bafatiye akarorero kuri Yesu Kristo. Ubugingo bw'umuntu w'Imana burengeye ico cyose twoha agaciro ngaha kuri iyi si. Yesu arabaza ati umuntu vyomumarira iki gutunga ivyo mu isi vyose akabura ubugingo bwiwe? Asanga warakijijwe ga mugenzi, ntaco utinya, nureka icaha gusa maze aba ari cyo utinya. Mu kurangiza iki gihimba ca 10 Yesu yavuze ati uwubakiriye abanyakiriye, kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye. Uwakira umuntu avugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iyuvugishwa n'Imana. Uwakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotsi. Kandi uzoha umwe muri abo bato urwato rw'amazi apfutse gusa
kuko ari umwigishwa, ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe, nk'uko tubisoma ku murongo wa 40 n'uwa 42 muri ico gihimba c'icumi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 15 niho umwami Yesu yasobanuye neza amajambo yo muri ubu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, avuga ko isi yamwase kandi izokwanka nabiwe. Niwashigikira umuvugishwa n'Imana, uzoronka impera y'ubuvugishwa n'Imana. Niwakira umuntu agororotse, uzoronka impera nk'iy'umugororotsi. Ariko niwemera Kristo nk'umukiza wawe, uzoronka impera yuzuye. Umwami Yesu asobanura ko impera itangwa ku muntu aravye ubwizigirwa bwiwe. Mu cigwa kizokurikira tuzobandanya tuvugana ku vyerekeye igikorwa ca Yesu, hanyuma twongere turabe ingene abigishwa ba Yohana bajije Yesu uwo ari we. Reka rero tusozere dusenza Imana kugira ngo idushoboze kumenya ingene dukwiye kugenda mu buryo bwotuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira yuko wabanye n'abigishwa bawe muri Yesu Kristo. Yesu yarabatumye ngo bagende bakwize inkuru nziza, arabemerera yuko azobana nabo mu gihe cyose bazoba bariko baramukorera no mu gihe cy'ibibazo akabatabara. Ndasengeye umuntu ariko arumviriza iki cigwa, ashobora kuba ariko arahamwa ahogwa izina rya Yesu, canke ashobora kuba yagize ubwoba kugira icyo akora atinya guhamwa. Ndamusengeye ngo umuhe inkomezi zo kurinduka kugira ngo ashobore kuvuga izina ryawe ashize amanga, hanyuma umurinde icago cose, umutabare kugira ngo abandanye gushishikara kuvuga ubutumwa bwiza. Abari muri Kristo Yesu, uturinde ikintu cyose cyo bagasembwa, ko wabwiye abigishwa bawe ngo ntibagire iby'imifuko y'amahera batwara. Mana, urinda abakozi bawe kuniganira amafaranga n'ubutunzi, ariko bavuga izina ryawe, ibindi navyo baze bavyongerwe. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha. Mwami wacu Yesu Kristo naguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.